Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu amarereye hose twongeye kubaha ikaze twifuriza wa gatandatu mwiza by'umwihariko tubifuriza weekend nziza cyane. Turabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bigezwe muri uno mwanya ngakuri namonesha kure yacu na yanya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise vumbi agaruka ku biriko biravugwa mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kwa gatandatu kwigenekerezo ya 21 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Turabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu aho tugaruka ku makuru y'abari karavugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka canke tugiye kwibanda muri kino kiganiro cyacu. Amakuru yihuta araturuka mu gisirikare c'u Burundi by'umwihariko aravuga yuko homaze gusinywa itegeko rikomakomeye cyane ryerekana neza yuko ibifaru ndetse n'intwaro zikomakomeye cyane zo mu buryo bw'amatanksi zizwiho kuba zitwara ibikoresho by'intambara arizo by'umwihariko ibimodoka bishika kuri 16 aribyo bigiye kwinjira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibingibi biravuga yuko rero bizaba biherekejwe n'abakomanda kabuhariwe bazi kubikoresha mu buryo bwo kubirashisha ndetse no kubyihutisha, dore yuko ari bifaru bimwe na bimwe bigendera ku mapine. Biravuga yuko rero ari mu rugamba rugendanye no gukomeza gufatanyiriza hamwe hagati ya RDC ndetse by'umwihariko n'igihugu c'u Burundi mu mubano bafisanye, ndetse by'umwihariko mu gihe Burundi buvuga yuko bunizeye yuko igihe nabwo bwotegwa bushobora kuzotabagwa na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasesenguzi barabibona ukundi kuntu, bakavuga yuko rero by'umwihariko ari ukugerageza kwinjiza amahera bayavanye mu ngwano nk'uko bimaze imisi biravugwa, aho bakomeza kunenga ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye ukomeje ibikorwa byo kurungika by'umwihariko abasoda nga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu muvuduko wo kongera by'umwihariko ibikoresho ndetse n'abagwanyi nga muri Kongo baturutse nga mu gihugu cacu c'u Burundi uje wiyongera mu nyuma y'iko rero hari abamwe mu bayobozi b'imihari imwe n'imwe ikorera nga muri Kongo imaze imisi irakorera inama nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi hakaba hariko by'umwihariko haniyongeraho kuba impande zombi zimaze imisi zirahuriye mu gihugu c'Ubushinwa hagati y'umutegetsi w'u Burundi ndetse no wa Kongo, hakiyongeraho kandi no kuba igihugu ca Kongo gisa n'icyamaze kwivana mu biganiro byari bimaze imisi birabera i Rwanda mu gihugu ca Angola. Turaza kukubwira yuko kandi mu nyuma yuko rero by'umwihariko uruganda rusanzwe ruratunganya isukari nga mu gihugu cacu c'u Burundi rwa Sosumo rumaze imisi ruratungwa agatoki, bigaragara yuko by'umwihariko rwoba rurimo by'umwihariko ruragerageza kunyuruza umutungo w'ugo ruganda rukaba rwarazamuye igiciro cy'isukari, ndetse General Major Evariste Ndayishimiye akaba yaraje kugenda ararunanga ndetse anagaruka ku bikorwa byarwo. Gushika ubu rero hari amakuru yaje kugenda arugaragaraho, aho bivugwa yuko rero umwe mu barongoye icyo kigo gisanzwe ari ca leta bakomeje kugenda baranengwa kuko barakoze icyo gikorwa cyo kuzamura ibiciro batamenyesheje leta, kandi ariyo by'umwihariko irufise mu nshingano nubwo by'umwihariko idafise ibigendanye no kuruyobora ariko niyigena abaruyobora muri rusange. Umwe rero mu basirikare bakomakomeye cyane barurongoye hari na wico yaje kugenda aratangaza ku bigendanye n'izamuka ry'ibiciro nk'uko biriko biratangazwa. Turarabira hamwe kandi amakuru yihuta cyane akomeje kugenda aravugwa, cyane cyane amakuru akomeje kugenda aragaruka ku bigendanye n'umutekano hirya no hino ku isi. Mu gihugu c'u Burusiya na Ukraine harakomeje ingwani ikomeye cyane, aho bivugwa yuko impande zombi atagahenge ziriho zirahanahana. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwihariko abasoda ba Ukraine by'umwihariko basanzwe barakorera imbere mu gihugu c'u Burusiya mu karere ka Kursk, bivuga ko boba bakomeje ibitero bikomakomeye cyane, ndetse hakaba hariyo hiyongeraho by'umwihariko n'abandi basoda bamwe na bamwe cyane by'umwihariko basanzwe baragerageza gukorera mu bice bimwe na bimwe bo mu Rusiya binjiye mu gice cya Ukraine, bivuga ko nabo bakomeje ingwano ku buryo bukomakomeye cyane, ku buryo impande zombi zikomeje kugenda zirahangana mu buryo bukomeye cyane. Hakaba hari bamwe bakomeza kugenda barashimangira ndetse barerekana neza yuko ibikomeje kugenda biratangazwa cyangwa se bikomeje kugenda biraba by'umwihariko biteye ubwoba, mu gihe kandi imibare yerekana abariko baragwa muri izo ngwano ikomeza izamuka ibikomeza kugenda biratera impungenge abatari bakeya cyane. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muhereye mu bice bigiye bitandukanye
mwese turabahaye ikaze tubifuriza kumererwa neza cyane. Abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, by'umwihariko abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye, abatwumviriza bari muri Cankuzo, Bururi, Kayanza ndetse n'ahandi, abari ku mabarabara agiye atandukanye ku mitumba igiye itandukanye, turabahaye ikaze tubifuriza weekend nziza kandi Uwiteka abahizagire. Abatwumviriza bari mu bihugu by'ababanyi, by'umwihariko nk'abari mu Rwanda, muri Congo, abatwumviriza bari mu gihugu ca Kenya, Tanzania, Uganda, turabahaye ikaze. Zambia, Somalia, mu burengero bwa Afrika, mu manuko bwa Afrika, Afrika yo hagati, turabahaye ikaze cane tubahereza by'umwihariko tubifuriza uwa gatandatu mwiza cyane. Abatwumviriza namwe rero muhereye ku mugabane w'Uburaya, ku mugabane wa Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza kumererwa neza cyane. Ikaze turabira hamwe rero ibikomeje kugenda biravugwa muri uno mwanya. Nimba ubwa mbere usenga rero kuri nombonesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka makuru n'ibiganiro byacu, curabana natwe gatanu kuri gatanu makuru n'ibiganiro biba bigezweho. By'umwihariko reka nkwibutse yuko ukanda sabone, by'umwihariko ugatanga igitekerezo, ubundi ukabasha kujya urabana natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze rero by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umwe mu begereye inzego nkuru z'igihugu rero ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi arashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko rero yahejeje kumenya amakuru ndetse n'amabanga ariko araturuka muri kino gisoda. Ari amakuru aravuga yuko rero by'umwihariko ibifaro bikomakomeye cyane bizwiho kwirukanka, bizwiho gutwara ibikoresho by'ingwano ndetse binifashishwa mu kurasa, aribyo bimaze kugenda biratunganywa kugira ngo by'umwihariko bibashe kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta rero by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira, akabashimangira ndetse akaba ariko aranagaragaza neza yuko by'umwihariko ibyo bisasu bizoba biherekejwe namwe mu bakomando bakomakomeye cyane basanzwe bazwiho rero kubikoresha, kubigendesha ndetse no kubirashisha, mu gihe byamaze kugenda biribonekeza yuko ngaha muri Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kugenda haragaragara ikibazo kigendanye n'ubumenyi bukeya ku basoda. Amakuru kandi agendanye by'umwihariko n'ibi bikorwa bigendanye no kongera by'umwihariko no kongerera igisoda ingufu hano ca Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo aje mu nyuma y'uko rero bivuga ko impande zombi hari ibyo zavuganiye by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ubwo zahuriraga by'umwihariko mu gihugu c'Ubushinwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi adafise ivumbi akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko n'inama zimaze iminsi ziraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, zimwe zigaga ku bigendanye no kongerera ubushobozi ingabo ziri muri Kongo, ndetse hakiyongeraho yuko izi ngabo zigomba by'umwihariko kuzohabwa abandi basada bashobora kuzobafasha mu bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ni mu gihe kandi igisoda c'u Burundi by'umwihariko cyoba kiriko kirashakisha abandi basoda kugira ngo kigwize ibihumbi bishika kuri 2 ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari bamwe bagaragaza neza yuko rero ari ugukomeza gutanga umusada, mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye adahwema kugaragaza neza yuko rero inzu y'umuturanyi canga y'umubanyi iyo yatatswe n'umuriro, nawe ubu wa mbere mu bagomba kuwuzimya kugira ngo nawe azabashe kuba yo gufasha. Abandi bagaragaza neza yuko Uburundi bwamaze gutahura neza yuko gushora abasoda muri Kongo bapfa batapfa n'ubundi bo baronka mahera, bikaba bivugwa ko rero by'umwihariko ari bimwe mu bikomeje kugenda birafasha by'umwihariko igihugu c'u Burundi mu mishinga imwe n'imwe, by'umwihariko imishinga ifitiye inyungu rero General Major Evariste Ndayishimiye n'abandi basanzwe barongoye iki gisoda c'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icakora kandi hakomeje kwibonekeza intambamyi ndetse by'umwihariko n'ibibangamira agateka kazina muntu ku basoda bariko bararungikwa muri Kongo, aho gushika ubu ngubu rero harimo na bamwe bakomeje kugenda bigarama bakavuga ko badashobora kugwana. Bamwe rero bagiye baranagaruka, ubu bakaba baragiye barakatigwa gufungwa imyaka ishika muri za 30, bakaba barajyanywe mu mabohero amwe namwe ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ariko kandi amakuru yihuta adafise ivumbi avuga yuko igihugu c'u Burundi cyoba kiriko kirazana abasoda bari bamaze iminsi bari muri Somalia, mu gihe aho ngaho bisa naho atamahera menshi baca bararonkayo, bakaba bariko barazanwa ngaha muri kino gihugu by'umwihariko ca Kongo kugira ngo babashe kuba boronka amahera nk'uko biriko biratangazwa. Ico babaje kinatangaje rero nuko rero abo basoda atanurupfumuye baca bararonkaho, ahubwo by'umwihariko amahera yose yigira mu mufuko wa General Major Evariste Ndayishimiye n'abandi bafatanyije kurongora iki gihugu. Ariko kandi hari bamwe
bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banashimangira yuko ayo mahera agomba kuzofasha Uburundi mu bikorwa bigendanye no gutegura amatora yimirijwe by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ubu bufatanye kandi bukomeje kugenda buriyongera mu nyuma y'uko kandi ibiganiro byari bimaze iminsi birahuza uruhande cane uruhande rwa Kongo n'u Rwanda barahurira i Rwanda mu gihugu ca Angola kwa Perezida João Lourenço arongoye icyo gihugu. Ibiganiro bisa by'umwihariko n'ivyakubise igihereye mu nyuma y'uko ku ruhande rwa Kongo basa n'abamaze kugenda babyivanamo muri rusange. Turaza kubirebera hamwe rero mu makuru akomeje kugenda arategurwa mu mwanya uza, by'umwihariko mu mpamvu yo kuba baravuye muri ibi biganiro byo byaratewe n'u Burundi bwongeye kwizeza ibitangaza igisoda ndetse n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kwagiriza abatwara Sosumo rero ko baduje igiciro cy'isukari kubera ubukunzi bw'inda zabo ndetse no kugerageza gutobera igihugu, aho yavuze ko rero abo bantu batari ko bita ku nyungu z'abanyagihugu canke ku buzima buzimvye by'abanyagihugu, ahubwo bakaba bariko barita ku nda zabo. Sosumo rero ubundi risanzwe ari shirahamwe rya leta ritwarwa na General Major Aloyizi Ndayigije. Generali asigura ko rero badugije iki giciro cy'isukari ya Sosumo rero kugira ngo begereze igiciro cy'isukari iva hanze akataraboneka, aho rero ibintu bikorerwa rero mu Burundi bizimba kugira byegereza ibiva hanze. None hagiye kubaho kurikiraho iki? Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye kugabanya rero by'umwihariko ivyo biciro bihagaze ku bakunzi by'umwihariko ku bukunzi bw'inda bw'abatwara Sosumo. Abatwara Sosumo rero boba barubahutse gufata rero iyo ngingo batabimenyesheje leta, mu gihe bivuga ko rero by'umwihariko uru ruganda rusanzwe rurafise ijambo rikomakomeyeho leta, mu gihe n'ubundi rusanzwe ari urwa leta, ndetse bamwe bakavuga ko rutari rukwiye kuduza igiciro by'umwihariko batamenyesheje leta y'u Burundi nk'uko biko biratangazwa. Ni ikibazo cyagurukije umukuru w'igihugu, maze abanyagihugu ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bibaza impamvu yaba yaratumye ibintu biraduga kuri icyo kigero, mu gihe by'umwihariko bashaka kubisanisha n'ibiva hanze, nyamara ibindi biriko biratunganyirizwa nga muri kino gihugu c'u Burundi. Aha rero niho General Major Evariste Ndayishimiye yaje kugenda aragaragaza ko rero arinda z'abariko bararongora by'umwihariko uru ruganda rwa Sosumo, bakaba bashimangira yuko rero ivyo ngivyo bitari bikwiye. Hari bamwe rero batekereza neza yuko hoba hagiye gukurikiraho ibikorwa bikomeye cyane byo kuba abangaba basanzwe bararongoye by'umwihariko runo ruganda bashobora kuba kugwa muri zino nshingano nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa, ariko turakomeza kugenda by'umwihariko tubibakurikirana. Abari mu micungararo y'igituro ca gari ya moshi ca Straya Tropa ni mu ntara ya Tavera bahungishijwe inyuma y'ibitero by'indege itarimo rero umudereva drone muri ako karere, nk'uko rero byandikwa n'umuhora wa Telegram uzwi nka Baza, niko biriko biragenda biratangazwa. Nk'uko rero uno muhora ubyandika, ingendo zitari nke rero za gari ya moshi yunguruza abantu by'umwihariko zahagaritswe, mu gihe izindi nk'iza Moscow Pisova hamwe rero na Saint Petersburg Simolowski zafashe izindi nzira rero kandi ziradindizwa mu kiringo c'ababa rero amasaha ashika muri abiri nk'uko biko biratangazwa. Imbere yaha rero buramatari w'iyo ntara Igor Rondenya yari yaratangaje ko rero amadrone atari makeya igisirikare ca Ukraine yakorewe rero mu bumanuko bushira rero uburengero bw'intara ya Tavera by'umwihariko. Hagati aho ngaka amakuru amakuru avuga ko rero hari igiturika gikomakomeye cyane cyabereye mu bubiko bw'ibigwanisho by'umwihariko ku kigo cya gisirikare gikoreshwa mu gikoresho bya muzinga kiri mu kigwati cya Oskarbaski ni muri Tavera. Iki kigo rero kiri mu birometero 16 mu manuko bw'igisakara ca Toropesti, aho rero haciye imisi ubundi bubiko rero binini cyane bw'ibigwanisho buturikiwe by'umwihariko, kikaba kandi kiri mu birometero bishika muri 8 n'ibice 5 uvuye muri icyo gituro cya gari ya moshi cya Straya Tropa nk'uko biko biratangazwa.
amashusho atarashoboye guhinyuzwa rero yarabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana igiturika gikomeye cyane by'umwihariko n'urubeya runini cyane. Ni mu gihe ubushikiranganje bw'Uburusiya rero bujejwe kwivuna abansi butangaza ko amadrone 101 ya Ukraine yarasiwe mu ntara zitari nkeya cyane z'Uburusiya mu ijoro ryakeye. Muri ano madrone ashika kuri 53 rero yararasiwe hejuru y'ikirere ca Bryansk, 18 arasigwa hejuru ya Krasnodar, 16 nayo akaba yararasiwe mu kirere cy'ikiyaga cya Azova nk'uko biriko biratangazwa. Ayandi madrone atari makeya rero yarasiwe hejuru y'intara ya Kaluga, Trava, Belgorod, Smolensk ndetse na Kursk, hamwe rero mu karere ka Crimea cyangwa Crimea nk'uko rero bibandanya bivugwa n'ubushikiranganje bw'Uburusiya bujejwe kwivuna abansi. Kurundi ruhande rwiwe rero z'umwihariko buramatari wa Kubani nawe rero buramatari wa Kubani nawe rero Venamin Kondretiva yaratangaje ko akarere ka Tinovrsk katewe mu ijoro ryakeye n'ibisasu biremereye cyane. Itangazo yasohoye riragira riti amadrone ashika kuri 2 yasambuwe n'ingabo zikoresha ubuhinga bwo gutuza ibitero byo mu kirere n'ubwa electronique. Ibisigarira rero bimwe rero muri ibyo byateje umuriro waciye rero urandaranda mu bintu biturika, haciye rero hatangura kumvikana ibiturika byinshi cyane biremereye cyane. Ababibonye baravuga ko ibiturika byumvikanye mu karere karimwe rero ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare. Amashusho ya mbere by'umwihariko yatanguye kuboneka ku mbuga ngurukana bumenyi by'umwihariko yerekana ibintu biriko biraturika. Uyu mutegetsi yanditse agira ati kumvo z'umutekano w'abanyagihugu baba rero mu kigwati cegereye aka karere kabereyemo rero iki gitero bariko barimugwa by'agateganyo nk'uko biko biratangazwa. Barimo barimurwa Itikoreske hashyizwe rero icumbi ry'agateganyo abajejwe kuzimya umuriro n'abakozi b'ibisata rero bigiye bitandukanye bariko baragerageza ko bozimya uwo muriro. Kurundi ruhande kandi abantu bashika muri 6 baraye bishwe, abandi bashika muri 3 barakomereka. Amazu atuyemo rero abantu arononekara mu gitero Uburusiya rero bwakoze mu karere ka Krivoya Logi nk'uko rero bitangazwa n'umukuru w'igisirikare c'intara ya Droperiskoviski ni muri Ukraine, Serge Laiska. Igisata rero cy'igihugu cijejwe ubutabazi cerekanye ingaruka rero z'icyo gitero cabaye mu ijoro ryakeye n'abajejwe ubutabazi bariko barakora ubutabazi. Eka n'umushikiriza manza rero mukuru w'intara ya Kharkiv yasohoye video yafashwe na kamera y'imodoka rero yerekana kimwe rero mu bitero byakozwe mu karere muri ako karere muri iyo ntara. Umukuru rero w'ibiro by'umushikiriza manza Alexandre Vlichkova avuga ko rero amabombe 3 yarasiwe n'indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi -44 yavuye rero mu ntara ya Belgorod. Ibi biro rero biravuga ko abantu bashika ku 8 aribo bakozweho n'iki gitero. Avuga ko kandi caguye hafi y'icyumba cyakira ababyeyi bagiye kwibaruka mu bitaro by'ako karere nyine. Umukuru w'igisagara ca Kharkiv nawe rero Igor Terkhova avuga ko iki gisagara catewe n'ibibombe 3 byakomerekeje abantu 4 harimo rero n'umwana. Buramatari w'intara nawe rero Origa nawe avuga ko kimwe muri ibi bibombe caguye mu ibarabara ryo hagati mu gisagara ca Kharkiv neza maze conona amazu nk'uko biriko biratangazwa. Impande zombi haba ku ruhande rw'Uburusiya ndetse na Ukraine barakomeje kugenda by'umwihariko bakora ibitero bikomakomeye cyane. Kuva rero by'umwihariko ku itariki 6 ukwezi guheze ubw'ingabo za Ukraine by'umwihariko zinjiraga mu karere ka Kursk imbere mu gihugu c'Uburusiya, ibintu bizongeye kugenda birafata indi ntera ndetse by'umwihariko ibitero bikomakomeye cyane bikomeza kugenda biriyongera. Ku ruhande rw'abategetsi komande zombi rero by'umwihariko Perezida Vladimir Zelensky yarashimangiye ndetse avuga yuko by'umwihariko baherutse gufata abasoda benshi ndetse by'umwihariko abandi bakaba barakomeretse bafata n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Ni mu gihe ku rundi ruhande by'umwihariko ku ruhande rw'Uburusiya nabo batangaza ko imidugudu irenga 100 bamaze kuyigarurira, mu gihe kandi ari makuru akomeza kugenda ashimangira ndetse akagaragaza
bakagaragaza neza yuko imbere no muri kino gihugu ca Ukraine bakomeza kugenda begera ibice vya Luhansk ndetse na Donetsk mu bice bigiye bitandukanye nka za Kharkiv mu nyuma yuko rero hamaze imisi harabera ingwano zikomakomeye cane. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero aragaragaza ko impande zombi zikomeje gukaza ibitero ku buryo bukomeye cyane ku buryo hari impungenge z'uko rero z'umwihariko no mu migi ikomakomeye cyane hashobora kuza gukorwaho ni ibi bitero biteye ubwoba cyane. Amakuru kandi arava mu bisagara bimwe na bimwe cyane cyane by'ibyaro by'igihugu ca Ukraine mu gihugu c'u Burusiya aravuga ko rero bitewe n'ibura ry'akazi rikomeje kugenda ribonekeza z'umwihariko hari bamwe bariko barafatwa bakajya bagasinyishwa amakontra y'akazi bakajyanwa mu gisoda kugira ngo bajyanwe ku mirongo y'urugamba. Amakuru rero ariko aratangazwa n'imenyesha makuru bigiye bitandukanye bikomakomeye cyane hirya no hino ku isi birimo nka BBC, Al Jazeera ndetse n'ibindi bisanzwe birakurikirana izi ngwano zimaze imyaka nga muri bino bice baremeza ndetse bakanagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda biragaragara byerekana yuko by'umwihariko abasoda benshi biganjemo inkeragutabara ndetse n'abandi aribo bantu bakomeje kugenda baricwa cyangwa se baragirwa ingaruka n'ibi bitero mu nyuma yuko amakuru adafise ivumbi agaragaza neza yuko rero bariko bararungikwa ku mirongo y'urugamba by'umwihariko atabumenye bafise mu gihe kandi by'umwihariko abantu bafise kubera ku myaka ishika kuri 40 gushika kuri 70 aribo bakomeje kugenda barapfa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari amwe mu mashusho yerekana imva nyinshi rero by'umwihariko z'abasoda b'Uburusiya bivuga ko rero abashika ku majana 7 abashika ku bihumbi amajana 7 aribo bamaze kugenda barapfa ariko kandi amakuru avuga yuko rero atari bose babererekanywe mu gihe by'umwihariko kandi haba hariho n'imfungwa zagiye zirafatirwa ku mirongo y'urugamba nk'uko amakuru akomeza kugenda haradusumira. Perezida Vladimir Zelensky rero akomeje kugenda arasaba amahanga yuko yokomeza kumuhereza by'umwihariko intererano cyangwa imfashanyo kugira ngo abashe kuba yakwivuna umwanzi mu gihe kandi ku ruhande rw'Uburusiya bakomeza kugenda bavuga yuko mu gihe iki gihugu kitari cyava kwizima ryo kwinjira muri NATO by'umwihariko nk'uko muri OTAN nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa kizakomeza kugabwaho ibitero. Mukomeze kubana natwe mu makuru n'ibiganiro twongere gusubira mu masaha ari imbere.